ndaramukije mwese ni Chris Nikumana. Iyi ni ya message mpa abantu bafashe ingingo yo kwakira Yesu umwana mukiza. Ubu tugize ku gice c'indwi nkuko mwavyumvise ejo nanabemereye ko uno munsi tuvuga kuvyerekeye amasengesho y'ubuzima. Nizere ko mwese mwa mwarakurikiye hari inyigisho nigizogera kuvyerekeye amasengesho, ama etape 10 y'amasengesho. Inyigisho yagize ibice 32 32 parties. Nimba mudashobora kuba mwarayikurikiye mwoyirondera kuri SoundCloud Chris Nikumana muri archive birimwo. Nayigishije gose ivyo kaya amasengesho y'ubuzima bw'umukristo. Nimba wakijijwe, nimba wakiriye Yesu umwami mukiza, ntushobora gupenetra, ntushobora gushikira imigisha yawe, ntushobora gushika aho Imana ishaka gushika udasenga. Amasengesho n'ubuzima, nkunda kuvuga amasengesho ndayatanga karero nka petrole, nk'igitoro, essence. Nuvuga yuko udafite essence imodoka ntishobora kugenda. Ni byiza rero ko twumva amasengesho nk'ibintu bitanga ubuzima. Amasengesho nizo nkomezi. Mwarumvise yuko amasengesho akenewe cyane. Nico tuba muri kanguka nabo ndabivuga, devize kanguka icya kabiri no gusenga imisi yose. Rero iyo umuntu agikiza aravuga ati je sinzi gusenga, simara umwanya munini, ariko nubwo umara iminota 5 canke 10, iyo umara yose ari kubwira Imana bivuye mu mutima, hanyuma uko uzogenda urasenga. Amasengesho ni nka jogging, kujya kuriruka ugitanga urugira mwanya mutoya. Je zigitanga sinarenze iminota 3 canke 5, numva byabaye vyinshi, ariko mu nyuma nageza ngira isaha nkagira umwanya munini. Akubera iki? Uko usoma ijambo ry'Imana, uko umenya Imana, niko ugenda uronka ivyo uvuga. Rero amasengesho bigenda ku manivo atandukanye, hari igihe usaba ko wisonzesha, ariko vyose bivana n'ingene utahura Imana. Kwitanga amasengesho aragutransforma, amasengesho aragukuza, amasengesho aragukomeza. Reka tubanze twumvirize ingene Mike yishuye Korine kuvyerekeye amasengesho. Bite Mike? Gute Korine? Ndaje rero kuri rya sango. Uribuka ko umunsi duherukana wari wampaye isango yo kuwa gatatu igihe c'isaha 4, nanje urabona ko ntacegwa n'umunota n'umwe. Nivyo nari navyanditse no muri agenda. Karibu rero tuganira. Ikibazo canje kinifise no munsi gihagaze ku masengesho. Narumvise ko umuntu ashobora kwiga gusenga, ariko hariho abakristo batavuga nkuko. Fise ikibazo cyo gusenga. Urashobora kuzingurura muri Bibiliya yawe. Luka igice ca 11 umurongo wa mbere shika kuwa 4. Nahatowe. Aho rero urabona ko abigishwa basavye Yesu ngo abigishe gusenga nkuko Yohani yigishije abigisha biwe. Hanyuma Yesu yaraberetse ingene bakwiye gusenga. Ariko ndazi isengesho rya dawa twese ku mutwe, kandi ndarivuga minsi yose mu gitondo. None Gakorine, bigutwara iminota ingahe utambeshe kugira ngo rivuge? Nibaza ko ari nk'umunota umwe gusa. Bazi Gakorine, nagira nkubarire ko twaremewe mu ishusho y'Imana, kandi mu gihe dusenga impwemu yacu ivugana n'impwemu y'Imana. Umutima w'Imana urakeneye amasengesho yacu, kandi kujya uba ugomba kumarana umwanya munini n'umuntu ukunda, umenye ko ariko n'Imana igomba kumarana umwanya munini nawe mu gihe uri kurasenga. None umuntu yomara iminota ingahe ariko arasenga kugira ahimbare Imana? Ico nzi nuko umuntu akwiye kumara umwanya munini imbere yayo. Ariko hamwe usomye muri Matayo igice ca 26 umurongo wa 40, uzobona ko igihe Yesu yagomba kumara umwanya ariko arasenga ari kumwe n'abigishwa biwe, amaze kubona ko basinziriye, byaramutangaje cane. Acabwira Petero ati, ubwo ntimurushe mubana maso nanje n'isaha n'imwe? Mike, ivyo vyoshoboka gute ko mara isaha uri kurasenga ukivuga iryo sengesho rya dawa twese? Oya, ukwiye kumenya ko iryo sengesho rya data wa twese ari ikigereranyo Yesu yatanze kugira ngo yereke abigishwa biwe ingene bosenga, kandi akarongo kamwe kose gafise insiguro yako. Nk'akarorero, urabona ko Yesu yatanguye avuga ati, igihe musenga muvuge muti, data wa twese, izina ryawe rishemezwe. None ni kuki yatanguye gutyo? Ni kuko Uhoraho avyagira mu mashimwe, kandi Bibiliya ivuga muri Zaburi igice c'100 umurongo wa 4 ko dukwiye kwinjira mu marembo y'Uhoraho turiko tumushemagiza, tuje mu nyubakwa ziwe tumuhimbaza n'indirimbo. Dukwiye gutanguza isengesho no gushemeza Uhoraho, kandi twubashe izina ryiwe. Kandi Bibiliya irerekana ahantu henshi ko mu mashimwe
harimwo ubushobozi bwinshi. Mike, woshobora kumpa akarorero muri Bibiliya aho Imana yerekanye ububasha bwayo kubera amashimwe? Nuzingurure mu Vyakozwe nko mu gice ca 16 umurongo wa 23 gushaka kuri 26. Vyakozwe nko mu gice ca 16 umurongo wa 23 gushaka kuri 26. Nahatoye rega ubu ntibikingora cane. Uzosanga canke usanga Paulo na Sila bari bapfunzwe bazira ijambo ry'Imana, bari baboshwe n'iminyororo, baca bashiraho n'umuntu wo kubacunga, kandi imiryango yose y'ibohero yari yugaye. Nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga bahimbaza Imana, kandi n'abanyororo barabumva. Bibiliya ivuga ko bukwi na bukwi isi ishira nyiganga bikomeye, ku buryo amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganga. Ako kanya inzugi zikuguruka, iminyororo yari iboshe abapfunzwe bose iravudagurika. Ukwiye rero gutahura ko ubwo bubasha bwabonetse kubera guhimbaza Imana kwa Paulo na Sila. Iyo minyororo bavuga yari ibaboshe bisobanura iki? Urashaka kumenya utuntu twose kandi ni vyiza. Iyo minyororo n'ayo matanguriro y'inzu y'ibohero bimeze nk'ububasha bwa wa mubi, ariko igihe dutazira Imana naho vyoba bimeze nabi, ica irekura ububasha bushobora kugurura inzugi zari zugaye. Tukiri muri ivyo nyene vy'amasengesho Mike, mbega umuntu yo kwisonzesha ryari? Ikibazo cyo gusenga no kwisonzesha, nkuko nakubwiye wa munsi Korine, umwana w'Imana akwiye kurongorwa na mpwemu yera. Hari aho bamwe bisonzesha kugira baje ahiherereye bamara umwanya bariko barasenga, hakaba n'abandi bisonzesha kuko baba babona ko baba babangamiwe n'ububasha bwa Satani. Erega nagira ngo iyo umuntu yambaje izina rya Yesu, imwe mu mbi zose zica zihunga. Ivyo biyumvira nivyo, ariko imwe mu mbi zose ntizikora mu buryo bumwe kandi ntizinana mu buryo bumwe. Naco gituma umunsi umwe abigishwa batashoboye gusenda imwe mu mbi imwe, hanyuma Yesu akabasobanurira ko imwe mu nk'iyo ikugwamo no gusenga bo no kwisonzesha. Uwo murongo uzowusanga muri Matayo igice ca 17 umurongo wa 21. None ni kuko nyene amasengesho amwamwe atishugwa? Ni kindi kibazo gikomeye ariko gishobora kuba kirekire. Unyemerere kubera umwanya tuzokiganire muri GUIGOZ y'umunani, siko? Ego ndavyeme, mugabo umpaye isango yindi yihe? Umunsi nk'uyu nyene amasaha nk'aya nyene. Urakoze cane Mike, Imana iguhezagire. Amen. Kuko mwavyumvise amasengesho n'ubuzima, ariko ikintu Mike yabwiye Korine nuko amasengesho atwa amasengesho yo gusaba gusa ivyo ukeneye, kweka Imana ivyo ukeneye gusa, ariko cyane cyane no gushima. Amasengesho atagira amashimwe avuze ikintu nyamukuru ariyo essentiel. Amashimwe igice kintu ca mbere Imana ikeneye kubona amasengesho yawe. Nimba ushaka amasengesho agira impact imbere y'Imana, nimba ushaka amasengesho ahimbara Imana, shiramwo amashimwe, utangure ushima. Nageze kuvyigisha mu nyigisho amasengesho muri Zaburi 104 Psalm 100 verset 4 yuko twegera imbere y'Imana n'amashimwe n'indirimbo. Amashimwe rero ni yakomeza imigenderanire yawe n'Imana, kuko iyo umuntu arasenga nukuvuga yuko impwemu yawe igiye en communion hamwe n'impwemu y'Imana. Rero yuko urasenga, shiramwo ico kintu, harimo ubushobozi yuko uri komenya n'Imana, uganira n'Imana. Tanga urushime nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite ingorane, ntutanga uvuga izo ngorane zawe, tanga urushime ku vy'Imana gukorera. Muri kahise vy'Imana gukoreye, cyane cyane ushime n'Imana ko yagutoye ikaguha agakiza. Nimba wakijyo rero ni kuvuga yuko hari abantu benshi ko arapfa mu kano kandi bapfira mu vyaha, baja gihenomu, baja mu muriro, ariko wowe Imana yagutoye yakugira ubuntu, urayimenya. Shanga ushime ugakiza, ushime ku vyo gukoreye, ushime ku muryango wawe, ushime ku vyo gukoreye, cyane cyane ku cyo yakoze ku musaraba, kwemera gupfa ku bwawe kugira ashobore kuronka ubugingo budashira. Hama wamaze gushima rero uvuga ikibazo cawe, ariko wamumenye yuko amashimwe ari cyo kintu gifite agaciro imbere y'Imana. Gusenga rero usenga no kuvyiyumvamwo, usenga iminsi yose, koko nibwo buzima bw'umukristo. Tuzobandanya rero mu gice c'8.